Haleluya. Yesu ahabwa icubahiro bwoko bw'Imana. Ndanezerewe cane muri aka kanya. Yesu yongeye kungirira neza kugira ngo tusangire ubutumwa bwiza. Ndagira ngo aya majambo yongere gufasha umukozi w'Imana wese. Aya majambo tugiye gusangira yongere gufasha umukristo wese. Aya majambo tugiye gusangira yongere gufasha umuntu wese aja mu ijuru. Mwene data watanguye urugendo ruja Siyoni, ndakuraritse kugira ngo banyina nanje muri jambo ry'Imana guhera mu ntango kugeza turangije. Ijambo ry'Imana irabwira umuntu aje Siyoni, umuntu yiteze gusanganira umwami Yesu ivyo agomba kwihanganira. Hari ibintu bikomeye cane Paulo yadondaguye biranga umukozi w'Imana, biranga umukristo, biranga wahezagiwe n'Imana, birangwa wasezeraniye gukorera Yesu mu bihe bikomeye, mu bihe bidasanzwe canke bisanzwe, mu bihe vyoroshe canke mu bihe bigumye, mu vyago no mu marushwa. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana turirabire hamwe mu cete ca kabiri Paulo yandikiye ishengero rya Bikorinto, igihimba ni ca gatandatu. Turasoma duhereye ku murongo wa 4. Haleluya. Turasoma duhereye ku murongo wa 4. Haleluya. Umurongo wa 4 uravuga ngo ariko twishimagiza muri vyose nk'abakozi b'Imana. Mwene data, iri jambo rigomba kubwira umukristo wese yuko agomba kwishimagiza nk'umukozi w'Imana. Mbega urivuga, uriyizi, mbega urimenya, uremeza neza, urashingira intahe yuko uri umukozi w'Imana. Ndagira ngo nimba uvyemera, nimba uri umukozi w'Imana koko, nimba uri umwana w'Imana koko, nimba warakijijwe koko, banza wumve rero ibikurikira hano hepfo, hanyuma rero uzoheze rero ushingira intahe umwami Yesu yuko vy'ukuri uri umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana, umwana w'Imana, umukristo agomba kwihanganira ibi bikurikira. Ngo ariko twishimagiza muri vyose nk'abakozi b'Imana, twihangana cane mu marushwa. Ica mbere ugomba kwihangana mu marushwa. Mbega mwene data urihangana mu marushwa? Iyo ugeze mu marushwa, mbega amarushwa kuri wowe ni iki? Wihangana gutigeze mu marushwa. Ica kabiri mu mibabaro. Mu mibabaro, mwene data iyo ugeze mu mibabaro bikumerera bite? Mbega urabasha gusenga? Mbega urabasha kuvuga ubutumwa? Mbega urabasha guhanura abandi? Mbega urabasha kwemesha abandi? Mbega urabasha gushinga intahe? Mbega urabasha kwemangira Kristo? Turakomeje. Ica gatatu mu vyago. Iyo ugeze mu vyago, mbega ivyago urabibona biragushikira? Egome abantu benshi barabicamwo, baraca mu vyago, baraca mu bibazo bikomeye. Mbega iyo ubigezemwo bimera bite? Mbega ukora iki? Bihora bikumerera gute? Uhora uvyifatamo gute? Ica kane mu bimoko. Ninde arakubitwa ibimoko? Ninde arakubitwa ibimoko nka kumwe bakubita kera abantu ibimoko babaziza kudatanga ikori, bagaca bagenda gupagasa amahera, bakaza kuyapagasa, bamwe bagenda kuyaca mu bindi bihugu, bakava mu Burundi bakaja i Bugande kuza gupagasa kugira ngo bashobore kuriha amahera bariha ikori. Babuze ikori ryo kuriha. None mwene data ukubise ibimoko, mbega uhora ubikubitwa? Mbega uhora ubikubitwa biturutse kuki? Kugushinga intahe, kukwihana, kugusenga, kuguhakana icaha, kukwemangira Kristo. Intumwa nyakuri, intumwa nyayo igaragara yuko yemera gukubitwa ibimoko. Intumwa zarakubitwa ibimoko. Intumwa Paulo yarakubiswe ibimoko, ibihetangabo byinshi. Hari naho bagize ngo bamwishe, ariko bagize baragenda nawe ahaguruka, mwemu yaramuzura, arasubira ariruka, ahagarara ku maguru yemye, aratambuka ariruka, arakuza ko abandanya ivuga butumwa, ntiyigeze ahorereza. Abakozi b'Imana nyakuri rero naha bagira bagaragarire. Intumwa nyazo, abapotre nyabo, intumwa, abaprofete nyabo, abavugishwa nyabo, canke abapastori nyabo, canke abavuga butumwa nyabo, abarimu nyabo, n'abemera gukubitwa ibimoko. Ubwa gatanu mu mabohero.
mu mabohero. Mwene data, haraho uraja mu mabohero uhorwa kuvugira Yesu. Hano intumwa zarapfunzwe, zirakubitwa, zirapfungwa, barazibuza gusubira kuvuga izina rya Yesu, ariko zirarushiriza, zirakomeza, ziravuga ubutumwa, ntizahagaritse, ntizigeze zireka. Ibi vyete Pawulo yavyandika ari mu gasho, ari mu munyororo, aho yarapfungiwe imbere yuko bamwica, imbere yuko bamuca izosi. Yarapfunzwe, ntiyigeze ahagarika, yaraseka, agatwenga, akongera akaremesha, kandi akigisha, agahanura, kandi akarungikira ivyete amashengero, kandi baramupangiye umunsi wo kuzomwicirako, ariko ntiyigeze ahagarika kurungika ivyete. Ibi vyete birimwo amajambo atwubaka, byanditswe n'uri mu gasho, byanditswe n'uri mu munyororo, byanditswe n'uwo bakatiye mu kumwica, baramwishe bamuciye umutwe. Mwene data, uriko urakorera Yesu, wifuza kunezerwa no guhimbagwa no kororanirwa no kwitwa amazina ya nyakubahwa, amazina y'ivyubahiro, ariko iyi Bibiliya abayanditse n'abakoze aya majambo bakemera bakayandika, Imana ibahaye kuyandika, bari mu magume, barashumikwa, barayerera, bambikwa insato z'ibikoko kugira ngo intare zibirukanje ko zibarye, babagira nk'inyama z'ibisiga. Mwene data, ntibari babereye kuba kw'isi, ntibari babereye kuba kw'isi, ariko abantu no munsi bashaka kwibera hano mw'isi, bashaka kwibera hano mw'isi bashashagira, banezerewe. Iyo babonye ibyago bije baturubuku, bati ibyo ntibikabeho, bakiruka bakabigwanya. Mwene data, egome ndagira nkubwire ngo shika mushiramanga mu ijambo ry'Imana, ntutinye. Yesu Kristo arakubwiye ngo ntutinye. Ubwa gatandatu turakomeje, ubwa gatandatu mu migumuko. Iyo hari imigumuko ntibahagarika kuvuga ubutumwa, ntibahagarika, ahubwo barisuka mu igugu, bagakomeza bakigisha, bakiroha mu bantu hagati, bakajayo bakavuga bati Yesu umwe mwica, Yesu umwe mwabamba, mumumanitse ku giti, niwe arimo arakiza abagwaye, niwe ariko arasenda abadayimoni, niwe ariko arazura abapfuye, wa wundi Yesu umwe mwica. Bene data, ntibigeze batinya, intumwa ntizatinya. Ndagira ngo mbabwire yuko ari ibintu bikomeye cyane. Ubw'indwi ni mu butame. mu butame gutama, ukaruha, ugakora. Abantu benshi bashaka kurya ibiturutse mu kirere. Abantu benshi bashaka kurya badatamye, bashaka kurya badakoze, bashaka kurya. Niwo niya nzira yo kuba igisuma, niya nzira yo kwiba. Uko umuntu yarinza yifuza, akifuza iby'abandi, ibyo ataruhiye n'ibyo atakoreye, aba ari mu nzira n'umubyara w'igisuma. Kandi Bibiliya iravuga ngo intarima ntikarye. Izi ntumwa zanditse iri sezerano risha zaratama, barikorera, bikorera utwabo, ntibigeze batega amashi, ntibigeze batega amaboko, ntibigeze bagira umuntu bagora ngo ngaburira, ngo marira ijoro, ngo ndongerera ngo ibyo kutunga umwana wanje, ngo ndonderera ngo ibyo kugaburira ngo abiwanje. Ntibigeze batega amaboko. Izi ntumwa bama mu butame, bama mu bintu mu bihe bikomeye. Mbega mwene data, hari aho urashika mu byo Pawulo yabayemo. Pawulo yamara ingenzi, yamazunguruka, ntigeze asaba amahera y'itike, ntigeze asaba amahera yo kuvoyaja, ntigeze asaba amahera yo kugira ngo ahashitse azamukora mu ntoke. Mwene data, ibi bikorwa intumwa zakora, mbega hari aho bitwigisha. Ubw'umunani, mu kurara amaso, barara amaso, barara bandika ubutumwa, barara barungika ivyete, barara amaso, basenga Imana. Hari aho Pawulo yayigisha kugeza aho yatebeje cyane. Umusore umwe arakoroka ku gitiro, akorokera mu idirisha, aracikana, akoroka yahwerera bamutoraho muyoraho yapfiriye. Ariko Yesu akoresha Pawulo, uno musore aramuzura. Pawulo aramuzura, yongera kuba muzima. Mwene data, haleluya, haleluya.
nico gituma abana b'Imana natwe dukwiriye guhora turi maso, tukarara maso, tukirwa maso, tukagaba. Kurara maso bisobanura kugaba. Gaba mu mutima mwene data, gaba mu mutima. Yesu niyaza mu ijoro canke mu gicugu azogusange uraye ugavye, nukuvuga ngo uraye wiyegejeje, wiyuhagiye, watuye, wejejwe, ugororotse. Haleluya mu bugingo bwawe. Ubwo wa munani, ubw'icenda, nukuvuga ngo mu kwirirwa ubusa. Kwirirwa ubusa, barisonzesha bakagira inzara, ntibata ubworo ku bantu, ariko baremera bakabwirirwa. Aba banditse aya majambo turiko turakoresha, ugasanga abakozi b'Imana bakoresha amajambo kugira ngo bagirishe, bagira akaburya ko kugira ngo bace indamu, bace ivyo barya, bace ivyo kwinezereza. Abanditse ubu butumwa baba biriwe ubusa, barabwirirwa, kenshi baba bafise ibibazo bikomeye vy'ubukene. Ariko raba amajambo banditse, twebwe ab'iki gihe turimo turakoresha kugira ngo tuyavyaze umusaruro wo kubakamwo amazu, wo kugira ngo twerekane ibikomeye n'ibihambaye uko dusumba abandi. Ariko siko biri na gatoya. Jambo ry'Imana rimwe riratwereka yuko uja mu ijuru agomba kwigaragara, abonekana ko ari umukene, agomba kuba ari umuntu abonekana yuko ari umuntu ataco arimo arashaka kurengera abandi ngo abarute. Mwene data, umuntu aja mu ijuru yicisha bugufi, umuntu aja mu ijuru atungwa n'ivyo afise, umuntu aja mu ijuru yemera kubaho uko ari n'uko ameze, akakira ivyo nyene, akabunga n'ivyo afise. Umuntu aja mu ijuru iyo ageze mu vyago agira guhabwa kubibamwo no kubicamwo no kubirengana. Imana yabwa icubahiro cane. Haleluya, haleluya. Hanyuma ubw'icumi, mu kugira umutima utanduye. Umuntu aja mu ijuru agira umutima utanduye. Haleluya. Umuntu aja mu ijuru ubw'icumi agira umutima utanduye. Mbega mwene data, urafise umutima utanduye mu bugingo bwawe? Kugira umutima utanduye bisobanura iki? Bisobanura kurwanya icaha n'igisa naco, ukakirandura ugihereye mu mizi, ukacirukana, ukica ingingo ziri mw'isi, ingingo za kamere y'umubiri, ukazica. Ikintu twemerewe abana b'Imana, twemerewe kwica ingingo zacu ziri mw'isi. Ingingo zacu ziri mw'isi Paulo yarabidondaguye. Nivyo bita kamere. Kamere hagendamwo n'ukwipfuza k'umubiri, n'ukwipfuza kubikose, n'ukwipfuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana, hamwe n'ubushakanyi, n'ubusambanyi, n'igono, no kubaregwa, no kudandahirwa, n'ubwibone, no kwicamwa imice, n'utudumbidumbi. Ibintu byose nibisana n'ivyo byose. Paulo yarabidondaguye bishika 16 bijanye na kamere y'umubiri. Nukuvyica ngo kandi abakristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kipfuza. Mwene data, ivyo nivyo twemererwa kwica, nta kindi twemererwa kwica. Twemererwa kwica kamere yacu. Umuntu wese yice kamere, wice kamere yawe, kamere yawe yo mu mubiri no mu vyiyumviro vy'ipfuzo no mwirari y'ivyisi byose. Kuraho, uteme, utongore mw'izina rya Yesu Kristo. Aho rero hari ingingo igira 10 itubwira ukwihangana k'umukristo, ukwihangana k'umukozi w'Imana. Turakomeje ubw'icumi na rimwe, kugira ubwenge. Aha turi ku murongo wa 6, tugeze ku gace kavuga ngo kugira ubwenge mwene data. Yesu yaravuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, mumere nk'inuma atakarohe. Ngo mugire ubwenge kandi umunyamakenga araramba. Umunyamakenga arihisha, iyo abonye ikibi kije arihisha. Mugire ubwenge, mwige kwirinda. Aha bisobanura kwirinda, kugira ubwenge. Haleluya. Ubw'icumi na rimwe, mu kutarambirwa. Imana ishimwe cyane. Kutarambirwa mu gusenga, nturambirwe. Mu kuvuga ubutumwa, nturambirwe. Mu guhanura, nturambirwe. Haleluya.
mu kuyoboka mu nzira agakiza. Nturambigwe, nturave wibaza ngo abandi ko babivuyemo ngo reka nanje ndabiheba. Oya, ahubwo nubwo abandi bose bo biheba, wewe ukeneye gukiza amagara yawe, wibuke yuko Nowa yakirije yiwe n'abana biwe. Nawe haguruka utabagwe, haguruka usaba Imana gutabara, haguruka usenge, haguruka uce bugufi imbere z'Imana, urondere munyonga ha data mwene data. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nuko rero bw'icumi na kabiri, kuba inda nziza. Imana ishimwe cyane, kugira inda nziza. Mbega mwene data urafise inda nziza, inda nziza, inda nziza. Kugira inda nziza no kuba umweranda. Inda nziza nico kimwe no kuba umweranda. Kuba umweranda bisobanura kugororoka, kugororoka bikazana ukwezwa, ukwezwa mwene data. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ubw'icumi na gatatu, muri mpwemu yera. Ibyo byose ugomba kubikora muri mpwemu yera, kugororoka muri mpwemu yera. Hari abantu bashaka kuba beranda ariko batarahabwa mpwemu yera, bagashaka kuba bizigirwa batarahabwa mpwemu yera, bagashaka gukora ibyiza batarezwa batarahabwa mpwemu yera. Nimwakire mpwemu yera mu izina rya Yesu. Yesu yazuka avuye mu bapfuye, asanga abigishwa aho bari kubwo gutinya Abayuda, arabasanganira, arabaramutsa, ati amahoro abe muri mwebwe, abahumekera ko, ati nimwakire mpwemu yera. Mwene data nimwakire, akira mpwemu yera mu bugingo bwawe, akira mpwemu yera mu buzima bwawe bwa misi yose, nshuti y'umusaraba. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ubw'icumi na gatatu, mu rukundo rutari uruheyiheyi, kugira urukundo rutari uruheyiheyi. Bw'icumi na gatatu, mwene data nimba ufise urukundo rw'uruheyiheyi ntuzoja mu ijuru. Nimba ufise urukundo rw'indyarya, rw'uburyarya nka rumwe rwa Yuda, Yuda Isikariyota yagurishije Yesu kumusoma, akamugurisha ifeza 30, kandi yari intumwa 12, ariko aramwiyonkorako, aramuhemukira. Kandi Yesu ariwe yamugaburira, ariwe bari bamara igihe bagendana. Kandi Yesu yari umucunguzi, yari umutabazi, yari yiteguye kuza gucungura ubugingo bwiwe, ariko aramwica arangije ariyahura. Mwene data, kugira urukundo rw'uruheyiheyi ni bibi, ni icaha kibi, kuko n'uburyarya ubu uri murigaragaza imbere z'Imana yuko uri umuntu mubi w'umugarariji. Urukundo rw'uruheyiheyi, uheza gukunda umwene so, warangiza ugacugenda uramuvuga, ugacugenda uravuga ngo ahejeje gukora ibi n'ibi n'ibi, ngo dukoze ibi n'ibi n'ibi. Ntabwo ari byo. Urukundo rw'uruheyiheyi ni urwo gukundana, urukundo rw'Imana, urukundo rw'abana b'Imana. Ngo nimugire urukundo, ngo nimwakundana, ngo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje, niko Yesu yavuze. Urukundo rwanyu rero rwoye rukuruheyiheyi. Ntimukundanire ku mafaranga, ntimukundanire ku byo kurya n'ibyo kunywa, ntimukundanire ku byo muhanahana, ntimukundanire kuko hari ico uziga ku muntu. Ntukunde umuntu uko ari ico umuzeyeko, umukundire kuko ari umwana w'Imana. Umukundishwe nuko Yesu yakugiriye neza, akugirira neza, nawe akaba ari umwana w'Imana, nawe ukaba uri umwana w'Imana. Nimukundane nkuko Yesu yadukunze bene data. Nimukundane, nimuze dukundane, dukundane mu gusenga, dusengeranira, dukundane mu guhozanya mu masengesho ko dusenze, dukundane buri muntu wese asengere mugenzi we, dukundane niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ubw'icumi na kane, mwijambo ry'ukuri, mugume mwijambo ry'ukuri. Ntagira umuntu ajyarya mugenzi we ngo amubwire ibinyoma, ngo ashake kumwiyandagaza ko yuko ari umweranda, ngo ni umuntu mwiza, ariko atagatima mufise kukubwiza. Nimugire ijambo ry'ukuri muri mwebwe. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu atagira ukuri adashobora kuba umwana w'Imana na gatoya. Umuntu atagira ukuri yokizwa gute? Kuko ukuri, utagize ukuri uba uri umunyabinyoma. Niba abandi usanga bama bavugishwa ibinyoma, haba ku telefone avugishwa ibinyoma, haba eka mu masezerano avugishwa ibinyoma, yama mu binyoma, ntazo kwigera ruhuka, ararabesha, akazindukira kubesha, akagorobereza kubesha, ntiyigera avuga ukuri. Umuntu nk'uwo nukuvuga ngo afise indimi zibiri nka zimwe za yanzoka yahenda Eva.
umuntu rero atari mu ijambo ry'ukuri aragowe. Umuntu atari mu ijambo ry'ukuri yewe nuwo kuririrwa nuwo kuborogerwa. Mwene data, birashoboka ko utaraja mu ijambo ry'ukuri, ntabwo urahabwa ikigwanisha cyo kuvuga ukuri, ntabwo urakenyeza ukuri, ntibirigera bishoboka. Uracagenda udaguza mu nzira y'abana b'Imana. Niwihane, Yesu akugendere, wongere guhabwa ijambo ry'ukuri mu bugingo bwawe. Haleluya. Pilato yabajije Yesu ngo mbega ukuri niki? Yesu yashingiye intahe ukuri imbere ya Pilato, ariko abiki gihe ntibashoboye gushingira intahe Yesu imbere y'abantu. Bene data, ugomba kuja mu ijuru wemera kuvuga ukuri imbere y'abantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ubw'icumi na gatanu mu bushobozi bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Kugira ubushobozi bw'Imana mu gusenga, mu gukorera Imana. Haleluya. Mu kwizera Imana, tukagira ubushobozi bw'Imana mu kwizera ko Imana ishoboye gukora, igakora ibikomeye n'ibihambaye. Imana yarinze ivana abanyegiputa, Abisirayeli ikabavana muri Egiputa, ikica Farawo n'ingabo ziwe n'abana b'imfura bose muri Egiputa. Ni Imana y'ubushobozi. Imana yazuye Lazaro amaze kane mu mva. Ni Imana y'ubushobozi. Imana yazuye umwana wayo Yesu Kristo, umwana w'Imana w'ikinege, akazuka ku munsi ugira gatatu, akaba ari mu ijuru uno munsi, akaba ari umwami w'abami, akaba ari umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Imana yacu ni Imana y'ubushobozi. Nta kiyinanira, nta na kimwe itokora, nta na kimwe na bya bibazo byawe byose irashoboye kubikemura no kubivanaho, byose bigatsindwa ukibera umwana w'Imana by'ukuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubw'icumi na gatanu, ubw'icumi na gatandatu, dufise ibigwanishwa byo kugororoka byo mu kuryo n'ibyo mu kubafu. Haleluya. Hano haratweretse ngo abana b'Imana tugomba kwamba tugenda twambaye ibigwanishwa byo kugororoka. Ibigwanishwa byo kugororoka byo mu kuryo n'ibyo mu kubafu. Ibi bigwanishwa turabibwirwa na Paulo, yongera kubivuga bigarukako mu Banyefeso, aho yadondaguye ibigwanishwa ndwi by'Imana. Ibi bigwanishwa tugomba kuvyambara iburyo n'ibumoso, tugomba kuvyambara hano, ngo tugomba kuvyambara mu kuryo no mu kubafu, ibigwanishwa byo kugororoka. Igituma bavyise ibigwanishwa byo kugororoka ni kuko ari ibigwanishwa byo kugwanisha intambara nziza y'agakiza. Imana ishimwe cyane. Ni bya bigwanishwa rero birimo gukenyeza ukuri, bibirimwo no kugira ishaka ry'ibyo kugororoka, no kwambara inkweto z'iby'ubutumwa bwiza, no kugenda n'inkota ikarisha ariyo jambo ry'Imana, ibigwanishwa byo kwambara inkofero agakiza mu mutwe, ibigwanishwa byo gusenga, ibigwanishwa byo kugenda no kwizera nk'inkinzo kuzimisha imyami yose ya wamubi yose yaka umuriro, ibigwanishwa by'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Ibi ni ibigwanishwa rero byo kugororoka byo mu kuryo n'ibyo mu kubafu. Imana ishimwe. Haleluya. Umurongo w'umunani uratubwira ngo mu cyubahiro no mu gakengerwa. Haleluya. Iyi ni ingingo igira 17. 17. Imana ishimwe cyane. Mu cyubahiro no mu gakengerwa. Mukozi w'Imana uri kurarondera icyubahiro cyo mwisi, ariko intumwa zo zarondera, zari zifise byombi, bari bagira icyubahiro bakagira n'agakengerwa. Intumwa zarakengerwa, zigasuzugurwa, bakaba mbikibara, bakabatetereza. Ariko uno munsi usanga intumwa buno munsi bicara mu ntebe z'ibyubahiro nk'abakuru b'ibihugu, bakicara bameze nk'abakuru b'ibihugu, bakicara bafise ibyubahiro bikomeye, bakicara ari banyakubahwa, bagahabwa intebe z'abami. Ugasanga naho bari n'isazi ntihagera, ugasanga bagenda bafise abagarde corps, ugasanga niyo bari mu nsengero baba bafise abagarde corps. Ariko intumwa zagendana iki cyubahiro cy'Imana, bakagendana n'agakengerwe, byose byagenda biringaniye. Iki cyubahiro rero kigaragara mu buryo bw'impwemu, ntabwo kigaragara mu buryo bw'umubiri. Ku isi bari basuzuguritse, bari bakengeretse, ariko Imana yagenda ibaha kugira amahirwe bakagenda bemerwa imbere z'Imana, bakagenda bakoreshwa iby'ubutwari n'iby'ubuhizi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ubw'icumi n'umunani mu mugayo
no mwishimwe, mu mugayo no mwishimwe. Hamwe baragawa bakagawa ugasanga barakengerwa, ahandi bakagira amashimwe bagashimirwa, ugasanga barimo barashimirwa, ugasanga barimo barashimirwa. He mwene data, ugomba kugenda ufise ubwo buryo bwose. Nimba bagusuzuguye umenye yuko igihugu c'Imana ntikiba gihagaze. Nimba bakuvuze nabi, igihugu c'Imana ntikiba gihagaze. Nimba bagusuzuguye ntabwo waba bariko ntabwo ucuhagarika gukorera Imana, ariko iyo bagusuzuguye ugomba kumenya yuko Imana iba igeze kugukoresha. Haleluya! Rero mu mugayo no mwishimwe hose ugomba gushima, ugomba gutazira, ugomba kuririmba, ugomba gukenguruka, ugomba guhorora imaso, ugomba kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ihabwa icubahiro cyane. Oh, haleluya! 19 ngo twiyumvirwa nk'abanyabinyoma ariko turabanyakuri. Iyi ni ingingo ya 19 ngo twiyumvirwa nk'abanyabinyoma ariko turabanyakuri. Abatwiyumvira nabi biyumvira yuko turabanyabinyoma, batubwira ngo twigisha ibinyoma, ngo tuvuga ibinyoma, ngo ivyo ngo ntaho biri. Hakumwe bagwanya umwami Yesu, baguma bamugwanya bakamutera amabuye, niko n'intumwa nazo zakorewe, ariko jambo ry'Imana avuga ngo turabanyakuri. Bene data, iri jambo tuvuga ni ry'ukuri, ni jambo rya Kristo. Jambo rya Kristo niryo rigaragaza ukuri, nta yandi majambo yo mw'isi turiko turavuga. Abakristo bavuga amajambo y'ukuri yo muri Bibiliya, ntabwo bigisha izindi nyigisho ziciye ukundi, ariko bigisha iby'ukuri byo muri Bibiliya Imana. Ubwa 20 ku murongo w'9, twiyumvirwa nk'abatamenyekana ariko turi barurangiranwa. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ndagira ngo uja mu ijuru umeze nk'utazwi mu isi mu bantu, ntabwo uzwi, nta hantu namwe babakuzi, ariko kubw'ubutumwa bwiza usanga ubaye rurangiranwa, kuko Imana igenda iguha kumenyekana ku bantu ugenda ubwira ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ubwa 20 tuboneka nk'abagira bapfe ariko raba turi bazima. Igihe cyose twama dutangwa ngo dupfe tuboneka nk'abagira bapfe, kuko abantu baguma ducira imanza, abantu baguma bavuga batumve ateraba aturiya ntuntuze naka, ariko duhora turi bazima. Iminsi yose turatangwa ngo dupfe kugira ngo ubugingo bwa Kristo bugaragarire muri twebwe. Pawulo yaranditse avuga ngo si jewe nkiriho, ngo ariko Kristo ni wariho mu bugingo bwanje. Napfanye na Kristo, nzukana nawe, nzukira kugororoka. Haleluya! Imana iravuga ngo Imana ngo yatuzuranye na Kristo, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru. Turorereye rero umunsi Yesu azohishurirwa ko kugira ngo natwe tuze duse nawe. Imana ishimwe cyane. Nguko duzosa ntikurahishurwa, ngo ariko ico tuzi nuko ntiyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Haleluya! Ubwo umurongo waci w'9 tugeze ku gace kagira 21 kavuga ngo tuboneka nk'abahanwa ariko ntitwicwa. Imana ishimwe cyane. Tuboneka nk'abahanwa ariko ntitwicwa na gatoya. Imana ihabwa icubahiro. Mwene data, abantu benshi baraduhama bakadutoteza bakatuvuga ukundi uko utariko, ariko ntitwicwa. Nituragera kurangiza umurimo wa data, nimuze dukorere Yesu igishoboka hatarazaho umwiza w'umuzitanya. Yesu yaravuze ngo umunsi ngo ugira amasaha 12, ngo natwe dukore rero tugifise uburyo, umuco ukiri muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Korera Yesu igishoboka, korera Yesu yanzambi itaravuga, korera Yesu bicitwa uyu munsi inshuti y'umusaraba. Yesu Kristo ni wazo kugororera. Imana ishimwe cyane. Ubwa 21 ku murongo w'10, tuboneka nk'abababara ariko tunezerwa imisi yose. Haleluya! Tunezerwa imisi yose, naho twobabazwa, naho twogira ibyago, ariko turogomba kurushirizaho kunezerwa imisi yose. Haleluya! Pawulo yaravuze ngo ndabivuze ubugira kabiri, ngo nimunezerwe, ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Nimunezerwe namwe muri mu bibazo bikomeye,
nimunezerwe namwe muri ibibazo bidasanzwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. 22 ahanyene ku murongo w'10 ngo tuboneka nk'aboro ariko dutungishije benshi. Haleluya, haleluya. Tuboneka turaboro, tuboneka dukenye, ariko kuko hariho abo dusengera, hariho n'abadusengera, hariho abantu duhanura bagafashwa. Mwene data ngo dutungishije benshi. Iri tunga si ry'amafaranga n'izahabu n'ifeza, iri tunga si ry'ibitayega by'ibihinda by'umuntu atunze. Iri tunga rivugwa hano ni itunga ry'ubwami bw'Imana, ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Haleluya. Ndimo ndasobanurira abaja i Siyoni, abaja ku rurembo rwo mw'ijuru, abiteguye gusanganira Yesu Kristo, ingene bihanganira ibi bagerageza bagatama bagaca mu bibazo. Mu gace kagira 23 ngo tuboneka nk'abatagira icyo batunze, yamara dutunze byose. Haleluya. Byo niryo jambo turangirije ko dutunze byose, dutunze byose, kuko Yesu ni byose. Yesu ntakenye, Yesu ntabwo ari umworo. Yesu Kristo yiyambitse nk'umworo, yihaye umubiri usuzuguritse kugira ngo agukize wewe uri mu mubiri, uri mu bibazo, uri mu kaga, wewe uruhijwe, wewe usinzikaye, wewe utagira cepfo ca ruguru. Yesu yaje gutabara, umwami Yesu yaje kurokora, Yesu yaje kunkiza. None rero Imana ibahezagire. Aya majambo nayo kubwira umuntu aja mu ijuru yuko ugomba kwihanganira byose, ukabona byose bije kugubuza ijuru. Urazoca wambara ibi birwanishwa byose tudondaguye, bizogufasha mu nzira y'agakiza, mu nzira ija mu ijuru. Imana ibahezagire mwese, abakozi b'Imana, abakristo, abana b'Imana, ishengero ry'Imana, umugeni wa Kristo mwese. Yesu abahezagire. Nuko reka dusozere n'amasengesho. Ndagushimiye Mana Data rugira byose, kuko ari wowe wera kandi ugororoka. Ku bantu bose bumvise izi nyigisho ubahezagire, maze mwami bahere ko bagira ukwihangana, bihanganire byose. Nsengera abakozi b'Imana bihanganire bagerageza, bihanganire amakuba, bihanganire gutotezwa no guhamwa, bamenye ko bazogororerwa kuri wa munsi. Ndagushimiye mwami, ijambo ryawe riravuga ngo unesha ngo azokwicarana nawe ku ntebe yawe y'ubwami, nkuko nawe wanesheje ukicarana na Data ku ntebe yiwe y'ubwami. Habwa icubahiro mwami w'abami. Nanje ndagushimiye mpe gukomeza kurushizaho kuramiriza, kugira ngo mwami Yesu nkuko wabwiye Daniyeli, umuntu wese muri twebwe tuze duhabwe umugabane wacu mu nyuma zo gusozera imirimo yacu hano ku isi. Mwami uturinde tuzigame, ndirukanye ibitero by'inyuka mibi byose biva bikagera, biriko birahama abana b'Imana, bibatoteza, bibabuza kuramiriza. Bitsindwe, ibitero bitsindwe, imyuka bitsindwe. Ubaho ubushobozi bwo gushingura karimbi kose ka Shetani, maze mwami bashingura ibintu byose wa mwasi yashinze, basenye, bakomeze, baramirize. Ubahe inkomezi zo kunesha n'izo gutsinda, ubahe kuramiza no gushishikana kutarambirwa. Mw'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti ndagushimiye kubikoze, nanje ndabyakiriye nshima nyenguruka. Ni mw'izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwami Yesu abahezagire bene data, mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mugire umugisha, muroranirwe muri byose, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.